Pacifique w'Imuramvya burya mugabo kumubona ajya amaso y'uwakanura umengo ni nyamaswa no mu mutimi wiwe ni kameze yari umuboyi wabo canke umuyaya wabo na cyane mu kubibira bimwe mu masusore yo muri Kongo ndetse na muri Afrika yose muri rusange yahoze yibikawa mu Burundi akayishora muri Amerika akababesha yuko ari yo mu Rwanda kumbe mu Rwanda naho ntihamera umengo niho gahi niciye abere ni kubugaragwa pe nta kiriyo pe abajene bagenzi banje baba rede tabara bahendo ni mugaruke mu wundi tubaki igihugu ega indirimbo muvuga ngo amahoro ngo nagarukanwa n'ibiganiro ngo agarukanwa na muzinga ayo mahoro mugomba kugarukana mu Burundi twebwe ntayo tuzi ayo wacu turayifitiye kandi akwiye no munsi Donald Trump ashobora gukora akantu gatuma hagwa hasi President Paul Kagame kandi biranashoboka ati gute igituma ndakubwiye ko Amerika ishobora kurandura Paul Kagame ikamukora ku butegetsi ndetse aravya nabe akahaburira n'ubuzima nuko amaze kubarenga kayo masezerano y'amahoro ya Washington President Donald Trump kwigenekerezo rya 16 yaciye ahita tumira ko inama y'igihutihuti Chimamanda yigira ngo ari mu batovuga rumwe na leta ahubwo Chimamanda amaze gutohoza ivyiwe muzosanga ari umusazi asadira kuri leta apano utavuga rumwe na leta ujya mu batavuga rumwe na leta ntiyoje kuko nta n'ubwenge bwavyo afise. Rero bakunze ba Tech TV uyu ni Mr Vibe Kodi rero iseko yanje yaramwishe urazi yuko iyo tugume dukorana ikiganiro jewe ngira vibe imwe idasanzwe nanje ndaryoye byose kirankora pe n'umusesanguzi iyo amaze gushika kuri TV yacu twumva ibyishimo twumva yuko hari ama actuality hari ibintu bishasha abakunzi bacu bagiye kwakira Kodi turakwakiriye kandi murakoze cyane kunyakira mu muryango munini wa Yaga Tech TV kuba niteka ridasanzwe ndetse tumaze kuba n'umuryango ndabishima cyane. That's good ndabona refresh none wewe kwambara Real man Real ntuyibona ibyo dukorera ndi umufana wa football kandi Real ntiza kuyifana mu bihe byiza na bibi kuko nivyo bijya bihe bibi uducamwo ivyo vyerekana umufana wa nyawe ego yes tugiriye ko nk'umujyi w'igisahira tugomba twinjire mu makuru yo muri Kongo ego benshi arabaraje ishinga mu kumenya ukuri mbega M23 ko bavuga ngo yaravuyeyo muri Kongo abandi bakavuga ngo numubeshi abandi bakavuga nibihuha mbega nk'umusisanguzi ashobora kwimenyera amakuru ari ndani naye makuruzi nuko kuri kwishije inyuma y'amajambo yose vuga ati wowe mu journaliste wishikiye kuri tele ego navyo we ko nashitse kuri tele ego mirongo y'urugamba ego vraiment narahageze ndabaha kitwateza ari zihari nuko ariko merci beaucoup kumbaza ico kibazo ni kibazo kiragishinga abantu benshi nko wabivuze na cyane mu Burundi urabona yuko mu Burundi duhanye imbibe na Uvira mu gihe yofatwa n'igihugu cyundi cyo baturi muri andanje kubera ko zijyanye shamba zikorana n'abatavuga rumwe na leta y'u Burundi kandi leta y'u Burundi yaragezageje kubagwanya cyane mu gihe bari kubarigarurira canke bari kubo barica bakongomani sinzi yuko ivyo wabibonye rero kubana nabo ni kibazo gikomeye cyane. M23 c'est vrai twarababwiye uburyo yashitse muri Uvira sinje kubisubiramo mu kiganiro giherutse nayivuza batarayibona bagende babirabe rero uno munsi actuality hari bavuga yuko bo bavuga ko bavuye muri Uvira ariko mu buryo bugaragara ntabwo M23 irava muri Uvira bariko barahuma amaso makungu huko barabizi yuko ivyo bakora byose bitameze neza bariko barakwegera leta y'u Rwanda kuko amakungu amaze gusobanurwa yuko Kagame ari nyuma ya byose ariwe asponsoriza zino nyeshema nko nabivutse mu byo bakenera byose rero uno munsi babaye bwiyambore ishusho ya gisirikare ndavuga tenue militaire kugira ngo berekane ndetse banatora namwe mu mateleviziyo muri Kongo za Goma no mu Rwanda bakora fentage bavuga ati twe turahavuye mugabo M23 ntabwo irava ngaha ku butaka bwa Uvira M23 iracari muri Uvira nubwo abantu bakomeza guhumwa amaso mugabo ico shima nuko n'amakungu yamaze kubibona yuko aragakino leta y'u Rwanda ikomeza kubakina nonse nababwira yuko
kuko mu masezerano basinyiye Washington kugendezo rya 4 Kigarama aho nyene icubahiro General Major Neval yamaze kwishikira nawe nk'icabona c'amasezerano barasinye yuko ingabo igihugu cyose gifise ingabo ku butaka bwa Kongo bagiye gukurwayo. Twarababwiye ingene abarundi bavuyeyo maze abanyarwanda aca bokipa ibibanza abarundi bari barimo. Ibi bintu bakoze basuzuguye nyine kuorganize amasezerano nawe si wundi ni Donald Trump arongoye leta zunze ubumwe za Amerika. Kandi kugaya Donald Trump ni ibintu bibi cyane kuko aba bariko baramugaya iyi Amerika yiwe niyo yabahaye igihugu. Rero biragoye cyane Mr. Vibe. Uno munsi Donald Trump ashobora gukora akantu gatuma hagwa hasi President Paul Kagame kandi biranashoboka. Ati gute igituma ndakubwiye ko Amerika ishobora kurandura Paul Kagame ikamukora ku butegetsi ndetse aravye nabe akahaburira n'ubuzima nuko amaze kubarenga kayo masezerano y'amahoro ya Washington. President Donald Trump kwigenekerezo rya 16 yaciye ahita atumira ko inama y'igihutihuti aho mu iyo nama yabereye muri White House hariya muri Washington DC yatumye ko abatavuga rumwe na leta y'u Rwanda kugira ngo bagire ico bize. Nyamba uno munsi Donald Trump ari karatuma yatumye ko abatavuga rumwe na leta y'u Rwanda mu gihe abonye yuko uri karatwara u Rwanda muri kano kanya ari karaca imitwe myinshi y'abakongomani ari karasesa amaraso menshi aramutegeka ati ibi kugira bihagarare raba uve aha hantu mugambo kumugaya kwereka Donald Trump yuko akaze byarangiye agaye Donald Trump ahubwo kura y'abasirikare ababongereye niho Donald Trump yaciye atumiza kinama y'ikibiriraho maze atumiza ko abatavuga rumwe na leta y'u Rwanda avuga FPR inkotanyi aba bakagame binje 94 mu kubutegetsi bishe Habyarimana banakoze genocide. Sinzi yuko ibi biri mu mateka zo mu igitabo cy'amateka ubisome nyamba niba ubikeneye. Rero abanyarwanda bene wacu mube makini sana mube makini sana kuko uno mu president wanyu yashaje deja ashobora gupfa abasize mu kaga mutazopfa muvuyemo haba mu vy'ubutunzi ndetse n'umutekano kandi umutekano ni karahara mu Ruganda ntibacura. Rero umbajije ati uno munsi Paul Kagame yoba yitwaje iki kugira ngo abariko aragaya Donald Trump? Okay, yitwaje icyambere yitwaje Donald Trump no mu Republic. Kagame yahawe n'umunyamerika mugabo yari umudemokrate aravuga ati uno munsi Trump ni mu Republike ntacaza kungira kuko je nahawe n'abademokrate nta n'igihugu yonkurako mugabo amenye yuko igihugu yagihawe n'abanyamerika. Bisava bico ni cyambere. Ikindi Kagame yari umuboyi wabo canke umuyaya wabo na cyane mu kubibira bimwe mu masusore yo muri Kongo ndetse na muri Afrika yose muri rusange. Yahoze yibika wa mu Burundi akayishora muri Amerika akababesha yuko ari yo mu Rwanda. Kumbe mu Rwanda naho ntihamera umengo niho gahiniciye aberi ni kubugaragwa pe nta kiriyo pe abariyo turavugana ubuzima bwansi kandi Mr. Vibe ko ndavuga ibi bintu kenshi muri baza ko ari content kugira ngo tube turayaga n'abantu ariko ni reality kandi hari abanyarwanda benshi bashimye akavuga ati nubwo leta yacu ari intumva wadukoreye ubuvugizi sivyo ibi uvyandika icashikiye President Paul Kagame yabonye ariko arakora abanyamerika acagomba kwigira nk'umwana wa boss kandi ari umuyaya. Urumva kujya kuntu zana umuyayi wawe agacagomba kurarana n'abana bawe canke donc reka tuvuge ivyo byo nibisanzwe kuriya ku meza yawe agacagomba kuza kwicara ijya ntebe ya boss akaba ariyo yicaramo imodoka yawe ayigomba mama we agacagomba kurengera n'umwana wawe. Urumva kubura umuzamu ugacuza kuryama muri sara hari umuzamu aryama muri sara nivyo rero Kagame yagombye gukora yararengewe muri make sivyo yagombye kwigira umubosi akibagira yuko ari umuzamu wabo. Mbega bavuga yuko bashigikiwe n'Ubwongereza imigendanire yabo ubigeze he? Ivyo nivyo muri otani sevre baramushi hari amakosa menshi bamushigikiramo kuko n'ibigwanisho bakoresha muri Kongo abikura muri otani mugabo iyo bamaze kurokonesa bakavuga ati uno munsi ibi bintu nyamba yiko hariko harameneka amaraso menshi reka tubanze tubihagarike muga wa wundi bahora batuma agashashaka guprofita intereziwe gusa ntagombe guhagarika vyabiri niyo mpamvu umwanya n'umwanya mushobora kubona bamukaravye biracenga kabisa biracenga mbere hariho intuzenya ikompanyi canke novuga
ishyirahamwe donc ni ry'abanyafurika ni ryashizeho na leta z'ubumwe za Amerika ryitwa AGOA rifasha mu by'ubutunzi y'abanyafrika gushora hariya cye kuzana ibintu no muri Afrika batarisha ikode urumva ni nk'ubufasha bwa Amerika nagira ndakubwire kugira amaginga yangaye u Rwanda hazamaze kurusuprime n'ushira hamwe urumva kubera iki akagaye mana akagaye ni kabi bro akagaye ni kabi nimwagiye kumva atutugira president wacu agomba kumusuzugura umengo ntacamaze nimwagiye kumva atuka president wo muri Kongo ngo ni nk'ingunguri garagara ibi byose mwagiye mu bikurikirana ndabizi mugabo naganda kubwira ivya Uvira none ubona ko yase kuva muri Uvira leta ni Trump navuga ati fedenebe bahige kujya bahigimbwa babakuza y'inkoni bose bajye abanyarwanda bose bari muri Uvira twobakuza y'inkoni naho tworunga ikimbonera kure kuko Kagame deja wenyine araziza imbonera kure kazitiye aranazitiye twobakuza y'inkoni kandi twobamarirayo kujya urabona kujya kuntu bariko barapfira ari benshi ndabizi yuko abanyarwanda twobakuraho nabi ku mawashi ku migere ku mashina makofe byose n'ibinuma kavuga ati hoshi daimoni hoshi nk'umusisanguzi hamwe ibintu vyobandanya hamwe yoreka kurekura completely nihenginga ubona ishora kuva kwa Trump nuko Amerika izomurandura kandi kumurandura kwiwe izomurandurana na FPR yose asanzwe arongoye erega Mr Vibe iyo tuko turavuga bino bintu harabifata nko kwerekwa abandi bakabifata nk'akagaye cyangwa guhangara mugasuko imeze nko wamubibona mu makomantere hari abaza bagatukana mugabo bagiye baza gutukana ntabwo baba bashaka kumva ukuri kwa nyako nuko baba bashaka kumva bo nyine ivyo bashaka kandi si misuzo kwama wumva ibintu ushaka Mr Vibe bizoba ngombwa yuko nibitagenda neza uvyakira rero nico kibazo abanyarwanda umunsi bariko baragira mu makomantere baraza bagashwana nanje nigaramiye ku kayeri ki Burundi haca ndabarabira mu no kumukeke wo muri lake Tanganyika n'indagara haca ndabaranga ngiruka kugaga ati nije none gasa wewe ntunzi uri kurantuka muga kajayo ba wavyumvise kandi nivyaba ivyo mba navuze uzovuga ati haragapeti ki Burundi ibintu kari kabivuze mani kari kabivuze abandi nabo ngo uri umwana ngo ivyo ngo ntavyoze okay kuvuga ukuzi murakoze reka dusimbire kuri Pacifique Pacifique hari amajambo mu misi heze sinzi igihe haciye yagarukanye avuga yuko Burundi butunze canke bufise bamwe mu bantu bakoze genocide ivyo bintu nivyo kubera iki babivuga bafatira kuki barababonye bwana Mr Vibe iyo dushitse kuri aba ba Pacifique nabo bikorana muri rya coalition ndumva mbabaye cyane aba bantu barabantu bozanye inguvu mu gihugu cyo Burundi tugakora twagiteza imbere mugabo nyamishenzi nibo baza batukisha igihugu urumva kumbure ego sevre barashobora kuba badafise yo bene wabo mu Burundi basizeyo barahezagiwe amahanga kabahindaro babayeho ubuzima bwiza mugabo si vyiza gucutera akagera igihugu sivyo Mr Cakwibarutse aba bantu akazi bafise nako gutukisha igihugu gusa mugabo nagenda bacira gace igihugu yicimye iteka kikwima imva igihugu ucimye iteka kikwima imva kikwimye imva ushobora kuribwa n'ibikoko kugahinga cyo gatwagwa n'uruzi ugatembera isi yose nko gahini vyamugendeye suti y'umusaraba ibi bintu nubwo sevre twa dufite bitagenda neza mu Burundi tureke ibintu vya fanatisme tureke ibiki nibiki aba bantu ko ibintu bavuga ku Burundi wewe hariho nivyo bavuga ndazi ubusanzwe uvuga ati ibintu bibona buke bya bintu keshi ivyo bavuga nivyo wapi byinshi barabesha iyo babuze ikintu kibi kivugwa mu Burundi baragikreya uno musi Pacifique w'Imuramvya urya mugabo kumubona ajya amaso y'ubakanura umengo ni nyamaswa no mu mutimi wiwe ni kamezi Mr Vibe urabizi u Rwanda mu kuja muri Kongo guteza ibibazo witwaje ngo ni FDLR ngo bagiye guhiga ngo abakoze ngo genocide mu 1994 reka basi dufate abakoze genocide ko bakihari bangana na Kagame nyene burya Kagame wo muha mashini gana kaza kurasa atani ivyo turabona
dejabo ayagize ko bakoze genocide n'abatama barashaje sivyo muga uno munsi bafadikanije n'ibirundi n'abarundi bibipfa mutima bariko baragerageza kuhindura ya dossier yari muri Kongo bayizane mu Burundi urazi imitwe y'abakongomani maze gucibwa u Rwanda gugiye gwitwaje ngo rugiye ngo guhiga FDLR kumbe rugiye kunywa amaraso y'abakongomani rugiye kubiba ubutare rugiye kubangaza rugiye udoke kubaburabuza sivyo Mr Vibe ivyabaye muri Kongo sinibigaho twama tubivuga mente fois ariko no muzi bijya biko bira muri Kongo nivyo ba Pacifique n'abacimamanda bagomba kuzana mu gihugu cy'u Burundi sivyo u Rwanda gwinjiye muri Kongo gwitwaje ngo FDLR uno musi abarundi bibipfa mutima bariko baravuga yuko ngo FDLR ngo igihe ngo Uvira ngo ifashwe ngo bari muri Uvira ngo baca bazwa mu Burundi ngo bashikizwa ngo mikambi ngo y'impunzi ngo y'imwaro ibi abantu mukurikana Pacifique ndazi ko mwamaze kuba mubibona kandi ibi bintu ndashavuye cyane nyamba bari hariya mu bubirigi bakabona ko bibona nko mwijuru ariko suko bimeze donc gucafuza igihugu vyo ni nko kumanika gatuwicaye mukamanura ugatora ingata ugatora ingazi ukarinda kunanara hejuru aho utari bugashikire sivyo uno munsi Pacifique ariko aravuga ko uburundi bubitse abantu bakoze genocide bakoze ihonyabwoko mu 1994 ngo kandi ngo bariko barategura gukora ngo ihonyabwoko ngaha mu Burundi naho Mr Vibe ibi bintu iyo bivuga arumva uburemere bwabo kubera iki Pacifique haguma hagaruka iki kintu cyo kuvuga ibi biguse kuri Pacifique cyambere n'umunyamoko ico ndakivuze kandi ntuzogikate Pacifique n'umunyamoko uno munsi hariho abantu bari muri ibi ngo bari contre na leta cyane n'abatavuga rumwe na leta mu wasanga ivyo barimo ntavyo bazi bariko barahenda Pacifique je azi arimo arayizi uno munsi nyambarika aragizwe niko kugira gukora genocide ndetse bunacumbikiye abakoze genocide u Rwanda ruca rukora iki ruca ruja mu makungu ngo abana bandi bariko barabivuga kujya Pacifique yadusabiye ibihano 2015 ngo rero turashaka mu duhuruhusha twinjire mu Burundi gurondera abo ba FDLR sivyo leta y'u Rwanda isaba ko uza mu Burundi gusaba abo ba FDLR kuza kubarondera urumva aho tuzoba tutagitanguye muri ya ntambara ubundi ntibuzemera yuko abanyarwanda binjira mu Burundi kuko abo ba FDLR bavuga ntabahari mbere we yanarengeje kavuga ngo imbwa ngo bazimaze bazije Pacifique yavuze ngo abo ba FDLR ngo imbwa ngo bazimaze bazije ngo birira imbwa ngo tuyimwa none gasha uyu mugabo rimwe mba nibaza ko byamucanze none nyambya izo mbwa zo mu bubirigi we wazijya ego n'amaboro dogetaye ko ziba zivyibushe aca yibaza nino mu wundi ko bagimbwa mu Burundi honyine nari yimbwa ahantu wofungirwa ntiyaba nta nuhazi no kuvuga yarengeje urugero urumva yarengeje urugero mugabo hari abantu babijamo ibi bintu batabizi ndavuga rujya rugugu rwa Chimamanda ni tonovide idio urumva Chimamanda yigira ngo ari mu batovuga rumwe na leta ahubwo Chimamanda amaze gutohoza ivyiwe muzosanga ari umusazi asarira kuri leta apano utavuga rumwe na leta ujya mu batavuga rumwe na leta ntiyoje kuko nta n'ubwenge bwavyo afise ahubwo n'umusazi asarira kuri leta ibintu mu difference gute none umuntu atavuga rumwe na leta bijana muri burya boy unyamuntu atavuga rumwe na leta abijana mu buryo buri diplomatique urumva ashiramo diplomacy akazana proof z'ivyo arekrama ndetse akabona afise titre ega nuvuga yuko utavuga rumwe na leta ta titre office kameme muga ujya muja mikina akora asarira kuri leta gusa ivyo kuvuga rumwe na leta ivyo ntavyazi no kujaganya ntazi ivyarimwo sivyo mugabo mba numva ivyo bintu yende bigeze ko kuri aba barundi biwacu bimbabaza cyane tukiri kuri Chimamanda kodi ihangana tukiri kuri Chimamanda hariho ibintu yavuga ati ndababwira mwanyankira ku munsi weje bazofata hanaka ukazona birabaye baramuha oda baramubwira sinzi yuko umaze kubibona iyo M23 igira ifata ahantu ibinyamakuru byo mu Rwanda byose biba byabivuze urumva baba bazi ngene basoroye muri byo basikare bibifa mutima baba FRDC bakababwira ati ejo mutangaze ko tuzofata ahantu n'ubu batariye mu ivyo biturire acagira ubwo bagaca yevakiwa canke agaca yirotira mu ivyo bibanza kugira ntibamusange sivyo nuko bigenda ubundi bwo Chimamanda urabizika korana mu buryo bwiriwe na ziyanyeshamba urumva
akorana nazo rero kuba azi uburyo uko bizogenda nibisanzwe ababizi uko oda zose babazi muhaye uko biriko biragenda rero ntuzotangara avuze mu kintu ngo kirabaye nta kuvugisha azoba yashizemo nta kwerekwa azoba kwabaye nuko babamuhaye oda yibigira bibe vyose abajene bagenzi banje baba rede tabara bahenda nimugaruke mu wundi tubaki igihugu ega indirimbo muvuga ngo amahoro ngo nagarukanwa n'ibiganiro ngo agarukanwa na muzinga ayo mahoro mugomba kugarukana mu Burundi twebwe ntayo tuzi ayo wacu turayifitiye kandi akwiye mugizo muzinga zizobahindukirira iyi rede tabara yarijeje abantu irabwira abantu ngo ni musume ngo 25 ngo zoba turi mu Burundi gutera intambara eshe ngo mwe murasuma vyinshi ngo muje mu mazu nibindi vyinshi bagiye baravuga sinzi yuko wagiye urumva iterabwo bajyabo sivo yuko ngo bafashe uvira ngo bazoca binjira mu Burundi kandi ibi vyabaye Rotreze Pacifique na bamagi baroza nabandi iyi nama bari bayitabiriye yo kugira ngo bapange kuntu rede tabara injira mu Burundi muga iyo rede tabara bavuga igizwe n'abantu bataringa nk'ijana urumva n'abantu bake cyane dushobora gushira muri stade intwari tukabakubitiro twabambuye amabutura n'amakareso kodi urazi guharanira ibintu tari buronke nico kibazo mwarashutswe kujya babahenze muri manifestation miroha mwibarabara babacishije kwa mwafu abashebuje bagahunga mu kisanga mwenyene nubu niko bizogenda mwebwe muri nk'impehesa mwebwe rede tabara igituma rede tabara ikibazo ifise rero burya ibintu vyo mu ndi ntikimeze nka kera uteye intambara yaganwa n'inzego z'umutekano ariko ubu abarundi kwishavu bafise ndazi ko rede tabara ije yogwana n'abene igihugu gusa urumva abene igihugu bwa ati bakuye izo mbese tuzikiti bivuze wisunze iki ko ari abantu bafise train kandi bavuye mu gisirikare muhungu umusirikare kugwana n'umwene igihugu ndabizi bivanye nibihe Burundi bwaciyemo ibihe vy'amagumi bijya nta murundi yorekerera ngo umwasi ngo yinjire deja umenye ko ikiroberi kibaho kubera umwene gihugu mu gihe umwene gihugu atakibishize mu ruhara nta kiroberi kibaho rero mu Burundi abavuga ko bocumbikira nk'ikiroberi ni nka 0,5% kuba mu Burundi bwose sivyo rero kuvuga ngo rede tabara ngo yozi ngo hagira ikibanza rede tabara ahubwo abene ko twobwira abajeje umutekano ati mwe mubanze mutubise mwe muhava mugira impu bisabene gihugu tubereye abene gihugu bonye ndazi yuko bosi dukana niyo nk'abagakubita imisega iyo rede tabara igizwe n'abantu bangara nta n'abantu 500 bafise ngo bagomba gutera Burundi ego c'est vrai mwarateye mu gatumba muri cabanyamurenge nivyo tubaziko urumva kandi abanyamurenge bo ntimwabiciye mu gatumba gusa muranabicira hiyo mu minembwe yabo kubera ubuho baranabiyegereje muri inshuti muzobamara urumva nibakomeze bakore bijya muga gutera mu Burundi mutaba biragoye kandi Burundi burakomeye burya kuvuga ngo rede tabara ngo iraje ntibigeranye na CNDD-FDD icatumye CNDD-FDD ja mu ishamba bitandukanye n'ivyabo ego c'est vrai CNDD-FDD yasavye ibiganiro barayibiha urumva none ditabara savye ibiganiro yoge nivuga ngo twe twase ngo turi no twaziyeme manda yoge nivuga ngo twase manda ya gatatu ya nkuru nziza kandi ivyo vyatumye baja mwibara ega nivyo vyatumye baja mwibarabara none ubu niko bazoza bavuga bazi sinzi ko rede tabara ifise mu politici jewe nyamba rede tabara ifise umunye politike bazomume ku ngo wa telefone tuvugane bati nyakubaho muharanira iki niki kintu leta ibahaye mwoca mutunze kiretse yuko ikibagize ndakizi ari umuntu ho w'ubutegetsi urumva umuntu ho w'ubutegetsi kumva ngo ubwoko ngo kanaka ngo buri ku butegetsi ni beef urumva burya rede tabara majority sino birandira mugabo n'agatsiko kabaki kubera hariho abandi benshi batari mu ubwo bubwa kandi vyitwa yuko bari mu bwoko bumwe muga ubwo bubwa utobubakoze bamaze gutahura akamaro k'amahoro deja twibereye mu mahoro urumva sirago zose igihugu zocamwe nta gihugu na kimwe kidafise ivyo gikenye urumva kandi bajya naho boza ngaha navyo bafise boduha ngo twifashishe no imyaka yarenganye ni myinshi rero nta rukiza twiteze kuri rede tabara nimutatera rovenise ku noheri tuzosha tubitimbwa z'imisega tuzosha tubitimbwa z'imisega kode reka ndagushimiye Mr Vibe kandi abashimiye cyane.